turi bimuga turabugendana ni nkuko hari uwo tubona akomeye hose hari icyo adashoboye gukora natwe rero batworohereje muri ubwo bumuga dufise bakavuga bati dushireho ubu buryo butandukanye kugira uyu yoroherwe nk'akararo nk'ubu novuga ni nk'abagendana ubumuga bwo kutabona nk'uwo abenshi babona ngo ntacazovamwo ngo ntagira n'amaso yokora iki ariko mu bihugu biteye imbere barakora hariho nk'amamashini nyabwonko yabo nk'uwize baravuga ngo twomuha akazi ntakora izo mashini barekuye nyine mu bihugu byacu zikinjira gukora akazi kabo atangorane rero babone ko dushoboye hari ibyo dushoboye babidufashijemo barashizeho bati abana bafise munsi y'imyaka 5 bavugwa ku buntu mugabo mwiyumvire muti wavyaye umwana agendana ubumuga bisaba yuko bamugorora amaguru babage wibaza yuko nimba hariho uwo mu docteur hajya bishoboye sinzi ko adacamo bagakubuntu umva hariho amategeko mperekeza aza yibanga ati ego nivyo n'abana bose muga hariho abana basaba ibindi bintu byankenegwa kugira ngo bashobore kuvugwa nk'abandi iyo ngingo ntihagire uwikumira ndabaramukije bakunzi bimbonesha kure agaseke abahaye nikaze mu kiganiro reka tubane no munsi tukaba tuza kuvugana ku ntambamyi zimwe zihura n'abakenyezi bagendana ubumuga nkaba nagize bakwe ryo kuba ndi kumwe n'umupfasoni arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi bagendana ubumuga ubashikiriza ikiganiro nibarandagiye Aurore reka nshobore kwakira umushitsi no munsi twatewe itekana kugira tube turi kumwe nawe yidondore atubwire ido nido ibijanye n'iryo shirahamwe kamusha kwidondora mubwira bariko baradukurikirana abo muri bo izina byo mu rongo y'amabanga mwashinzwe mu shirahamwe cyane mbere byose ndaramukije ariko baradukurikirana nitwa Harerimana Joselyne nkabandongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi bagendana ubumuga mu rurimi rw'ifaransa tugita Association burundaise pour la promotion des droits des femmes handicapées. Murubatse yego ndubatse murafise abana Imana ntirabadushobotsa kuba duha muga turiziwe kuzobaduha ego none nshaka nkubaze tukiri ngaho nyene akantu gatoya iyo umukenyezi canke umuntu akiri umwigeme agendana ubumuga hama hakagera igihe agomba gushinga urwiwe nibihe bintu ahura navyo n'izihe ntambamye ahura nazo ntihoba hagera igihe bamwe bakamuca intege abandi bakamubwira batari ko araguhenda bizoshika igihe akubwira ati nari naribeshe nibihe bintu ahura navyo bikamuca intege mu gihe nawe agomba gushinga urwiwe ego umbajije uti igihe umwigeme agendana ubumuga agomvye kubaka urwiwe intambamye bahura nazo nibyo abigeme bagendana ubumuga barafise intambamye zitari nke baragira intambamye zitari nke iyo bageze kubaka urugo novuga yuko mu bisanzwe murazi yuko ngira ngo hageze kuresha hari haba bashima novuga ati umutima n'umubiri ego bashima umutima n'umubiri niko numva babivuga rero urumva twebwe abafise ubumuga iyo hageze rero kuri cya gice cyo ku mubiri murumva namwebwe ko haca hajamwo akantu gahaze rero bigaca bivana na kwa kuntu ubumuga bufatwa ubumuga kenshi bawufata nk'uko umuntu nsubiye inyuma gato ya murazi yuko noneho benshi bavuga ngo ni kimuga ego bamaze kuvuga ikimuga murumva yuko haba hari ibyo adashoboye n'ikintu deja n'ibyo ashoboye ahubwo nta n'ibyo ashoboye ni ukuvuga yuko murumva yuko wa ruhande tuvuga tuti bashima ku mubiri ruba rwagiyemo agahazi haba hasigaye kimwe gusa umva ntibiba bikibaye bibiri icyo cyonyine rero kiratuma ngira ngo n'amaso y'abasore ngira ngo atumbera abo bigeme bagendana ubumuga abana make
hama rero nk'uwo agize ayo mahirwe mvuge nti ni amahirwe akaronka uwo musore amushima we akavuga ati ibyo ku mubiri ntabyo ndaba canke muri we yamushimye arabona ati je ndabona ko ashoboye canke ibyo atazoba ashoboye nzobikora. Rero haca hazamwo ikibazo kuri wa mukobwa murazi kubera ko kuntu baba bakumira abagendana ubumuga haca hazamwo kwijijanya imitima akavuga ati none burya by'ukuri koko uwo musore ni uri karaza kundesha canke ni ugomba nyene kuba arampenda kuntera ingorane nsange ndiko ndavyara abana ntazoshobora kurera ndi umwe. Izo rero zica ziba intambamyi muri we, kandi harabaho n'impanuro hakaza nk'abigeme basanzwe batagendana ubumuga canke abavyeyi baza bamugirira impuhwe, novuga ko ari nk'impuhwe ni nk'impuhwe umuntu bakugiriye si nko kumwanka bumva bamwumvira impuhwe bavuga bati urya musore n'ukuri akomeye ariko atumbera urya mukobwa ntahazomutwara. Rero bigaca biheraho ugasanga nyene birabaye ingorane. Wavuze uti hari aho usanga uwo muntu uwo mukenyezi agendana ubumuga niyo baje kumurondera agumana amadidani muri wati uyu unye ntiyo baje kumpenda uyu koko yo ntwara kweri nkabo umupfasoni wiwe akaba umushinga ntayo wanje, kugira ngo urinde ugera kuri ico kintu kwiyumvira uti ntaco kunda ko uyu muntu yontwara. Nibihe bintu uba wumva ko bitokunda muri wewe woba warahuye navyo bakubariye ukavuga uti ndavye biri ibi ntivyokunda yuko kwera uyu muntu antwara, nibutse aya majambo nibutse ibinaciyemo n'uyaje kumbesha n'ayahema example ngaha wowe ufise uvuga uti birashika bakiyumvira ivyo bintu kubera biba bivanye n'ibi. Nakubwiye ko bivana n'ingene ino mu Burundi mu mico yacu ingene babona umuntu agendana ubumuga. Ni ukuvuga yuko honyine agitangura kuza bakabona muragendana muguma muganira, urazi ko abantu bace batangura kwibwira ati urya musore ngira itararondera irya nkumi, hariho amajambo agushikira yumva bariko baramutwenga urya musore n'ukuri ngo agomba kwiyahura ngo tware ikimuga ngurya ntazovyara. Iwacu murazi ko tuvuga tuti kenshi barafungura ubugari ntazoshobora gucumba ubugari. Hariho n'abavuga ngo none nk'urya umwana niyamuvyara azomuterura gute, ugaca wumva uti ibyo byose bariko barabwira uwo muhungu, we nawe ugaca ubona uti bwa bundi ibyo bariko baravuga bizohava bibavyo, kuko hari igihe uciwe wiyumvira uti najewe niravye ubumuga mfise ndabona yuko umenga hariho uca avuga ati gucumba bizonanira canke tureke no gucumba aho biroroshe. Tuvuge nk'ufise ubumuga nyene bw'ibihimba aravuga ati nk'amaboko, none uwo mwana koko nzomuheka gute n'intaronka umumfasha. Hariho abaca babona umenga nivyo. Niho rero urumva naho uwo muhungu yoba ariko aramubwira ati ntiwumve ibyo bavuga birashoboka, Imana ntiburi ingene ibigenza. Rero hari igihe nawe urumva ashobora kwisuzugura. Ngira ndakubaza akabazo k'amatsiko, nimba nta kibazo birimo. Nta na kimwe n'ukuri. Woducira ku mayange histoire yiwawe n'uwo mubakanye ukuntu vyagenze n'urukundo rwanyu ukuntu rumeze gushika uno munsi. Wavuze ko wubatse wamaze igihe, dushire ku mayange igihe wubatse ukungene histoire yanyu yatanguye. Histoire ingene yatanguye, je ntanguriye inyuma gato, novuga yuko nagize amahirwe abavyeyi baranshira mu ishuri. Ndi imfura mu muryango, abavyeyi ntibigeze bavuga bati tureke kumwigisha, baranyigoreye n'ukuri baranshira mu ishuri. Ngiye mu ishuri rero
urabona barakubona nyene waraciye mu ishuri novuga nti wambaye agahuzu kamesuye ukakagorora ukishirako agapoderi nubura bo muhura ibyo nariko ndavuga rero novuga nti hariho abantu twahuranye n'imisore hariho abavuga bati ni ukuri naragushimye ibiki n'ibiki mugabo rero kubimena kubwira ukuntu wowe uba warakuze wumva amajambo bavuga ku bantu bagendana ubumuga uvuga uti reka sha wewe uyu n'uri karaza nyine ante mu rudubi nsange turabyaranye umwana nta mugamba mfise ko muri make rero mbandanije narahejeje amashure ndaronka akazi ndose akazi ndaba muri ibyo nariko ndakubwira byabaza ukavuga uti bariko barampenda bakagenda bakongera bakaza ndibuka yuko hariho n'uwampaye listi agenda arandesha nyene ambwira aca ambwira ngo kandi shango umukobwa agendana ubumuga ngo ni ukuri ngo ngira ngo umuntu amutwaye ngo vyoba ari sawa ama niho mubaza uti kubera ko uvuze ugendana ubumuga ko vyoba ari sawa ni kubera yego naramubajije acambwira ngo urumva ngo ntibakubagana ngo usanga ngo barizigamye ngo nta bantu benshi babirukira niko yaciye ambwira naho nimba ari ibyo uriko uraraba niyumva wowe utariko wiyumvira neza niriko wiyumvira neza ni mu by'urugo niyumvira yuko ntego ibyo nibyo urashira imbere ingeso nziza muga nkumbure urazi yuko abantu imico y'abantu iratandukanye ushobora kwiyumvira utuyu kubera ari muri uyu mugwi ameze ukuntu muga ukamutwara ugasanga siko biri gusa naciye numva yuko ari muri bya bintu novuga bati bimwe hariho abantu baja mu bintu by'ikirundi bababwira bati kugira ngo ukire genda urondere umuntu agendana ubumuga cyangwa umuntu agwaye mu mutwe muryamane ntuzokira mu mutwe yaciye haza ati direct ubu rero uyu unye ashaka kwikura ko bavyita imikoshi cyane imivumo ngo arondere umuntu agendana ubumuga kugira yikure ku muvumo ibyo byaca biza mu mutwe ngo njye nivyo naciye mbona twibandanirize ku nkuru y'uwo muri kumwubu hama rero ndabandanya uwo turi kumwubu rero ingene yabonye hari umukorege ari maye yari umugenzi wiwe biganye akaza araza kumuraba yaramuraba turi ku kazi hamaca arambona tugatera inkuru gutyo gusa nawe yarafise mukuru we agendana ubumuga uyo mushinga ntahe wawe yarafise mukuru we agendana ubumuga rero niho yacambaza urazi ko kenshi kugira abantu bagendana ubumuga bashoboye kwiga abenshi tuba twarafashijwe n'ibigo bijya bigo bifiswe n'abihebeye Imana yego carambaza yuko noba naraciye mu kigo bita Saint Zito sinzi ko hazi yacarambaza ati woba warize muri Saint Zito ntego narahize acarambaza uwo mukuru we izina ryiwe ntego ndamuzi caduhera aho tuvugana uko gose ambwira ngo turavukana ni sawa rero mu nyuma niho yaje nyene akaza aramvugisha amaca abivuga arambwira ati ni kuri je naragushimye none ko kiwewe utiyumviriye yuko nawe yoba ari muri babandi gituma ntamwiyumviriye erega uwo ico namuhoye nuko umenga yaciye agenda directement avuga ivyo oye umva umuntu aciye aza avuga ico kintu ntabanje kukugira umugenzi ngo mumenyerane umva ko biba bigoye nivyo biragoye none tukiri kuri iyo nkuru y'ukubaka kwawe y'ukuntu mwahuye n'umushinga ntahe wawe umaze gushika mu rugo ababanyi canke abavyeyi biwe abagenzi biwe umaze gushika bakwakiriye gute ababanyi banyakiriye neza gusa urumva ku munsi w'urubanza aho amajambo menshi yaravuzwe hariho nk'abaza abambwira bati twumvise
bose nkajya muramaze kubona bariko berekana umugeni baje kumukwa. Hari abagumye babaraba biwacu baravuga ati twabonye hariho abatangaye babonye umuntu aje n'ibeki yaje bavuga ati tuzanye umugeni. Hariho abatangaye nyene ariko ibyo ntacyo byabuza. Aho tuba naho aho tuba mu babanyi hariho bamwe babyakira nyene bavuga ati uwo mugabo n'ukuri arafise urukundo yemeye umugore nk'uyu, kuko nasanze ari wa mugabo ntuvuga nti atagira amakomplexe. Nimba dufise abashitsi hageze ko tubaza Imana, si bimwe bavuga ngo umupfasoni niwe ategerezwa guhaguruka ngo azimane, arahaguruka akabaza Imana. Yego novuga nti tunabuze n'umukozi agiye inzu nticyafura yarayikubura agakoropa hamba nanje ibyo ndi ngaho nkateka yabisumye yabizanye. Gusa rero hari umubanyi twari dufise arumva yaguma abona umenga ni ngorane nyene kurondera umukozi mwamuranze ko abakozi nyene yagiye kugira uronke uwundi ari biragora. Urumva we narabona ko umenga ntabitahura, ntabona ibyo uwo mugabo wanje arimo. Ama kuri kote y'abavyeyi biwe haraho dora twumva umuntu avuga ati none nk'ubu dutwara kijya kimuga kizokumarira iki, ntaca afisa zo kumarira, hari ibikorwa bimwe hari inshingano zimwe zo mu rugo batangura kumubwira bakamubwira bati hariho amabanga adashoboye gukora nko kubana nko kububakanye. Ukaca usanga umuntu yabibwiwe byamuteye kumva kumenga nawe nyene biramukozeko. We ayo majambo bivanye na famiye yiwe umuryango, kuko hajya umuryango niwo twubatse ko abandi bose bo hanze naho bovuga ntacyo bitwara, ariko umuryango n'amajambo avugwa ku manza aho usanga havugwa menshi. We ntibyamutirimukije kugira bimusubize mu kindi kibanza ave muco yarimwo c'urukundo rwawe. Jana mvuga nkuko nababwiye nti yari yarambonye nabandi kugira aze kubivuga ngene yari yarabanje ariyumvira nyine aravuga ati jewe decision nayifashe kuko amajambo yo barayamubwira naje bamaze kubimbwira naramubwira ntashe ntiwitegure n'ukuri ntiwitegure ntubo ashugiye kugira ihungabana ry'umutima bazokubwira byinshi barabimubwira nyene nawe nyene abagenzi biwe ngo nukurya mu ntabyazoshobora ngo nukumugora kuhiraba ngo agira no kumabekiye ngo yavuga uti nukugura kumwe gutareha n'ukundi ngo niyambare bitya birato baramubwira ibintu byinshi nyene ariko yarabirengeye. Ivyo ntibibura mugabo ngo urukundo ruruta byose, ivyo ntibibura. Hariho abantu duhura nabo ugasanga bagendana ubumuga ariko bafise abana baratwaye inda, sinovuga ngo zitagira ba nyene zo kuko haba hari uwabitumye kugira ngo arinde agira ijyanda. Mbega mwebwe muri Ishirahamwe ryanyu mubibona gute, mubifata gute iyo ivyo bintu birenze bishikira uwo muntu agendana ubwo bumuga hama akaca vyara inda atari yifuza? Ko hariho ikigwa twagize kuba kenyezi bagendana ubumuga aha muri meri ya Bujumbura no ku mpera z'ibisagara cyane muri komine Kabezi. Twarabagije abakenyezi bashaka kuri 84. Ibyo twakuyemo rero ni ibyiyumviro bitandukanye. Ukuvuga nkuko nabikubwiye harimo bamwe baza babatumbera bababwira ko babakunda, ugasanga nkumbure kubera abo bakenyezi canke abigeme bagendana ubumuga abenshi babatabuzi bafise nimba rose wa musore canke wa mugabo yubatse azamubwira ati ndagukunda akamuhirasiyo acabona ati ko ku muntu arankunda yewe yemeye n'ukuntumbera naho bamuvuga acabona ati aramukunda. Ugasanga ntazi rero intumbero yamuzanye ntabazi intumbero yamuzanye, ugaca usanga baravyaye abo bana
abandi nabo twarabonye ko nk'abakenyezi bajya batavuga batumva kuko kuvuga baravuga iyo baciye mu ishuri imvugo y'ibimenyetso bajya twasanze abenshi hariho inyigisho zijyanye n'irondoka batazi hari abatabizi hariho nk'abatubwira bati je yaraje akanyereka ko ankunda akambwira ko ankunda ati akambwira ariko naho tworyamana ati si ngombwa ngo ucu twarinda ngo ubyare ati si iminsi yose biba gace usanga rero nk'uwo aciye abyara umwana atabizi abandi nabo bakavuga bati badufashe ku nguvu ati bafashe ku nguvu kubera ntashoboye kwigwanira n'iki cyasanga namubyara ico gihe mwe muca mubafasha iki kuri abo batumva baba batabizi kuri abo bababwira bati akamuha agasabuni akamuha ibiki akamuhendesha utwo tuntu ababona ko abuze mw'ico gihe mwebwe nk'ishirahamwe mubafasha iki twebwe nk'ishirahamwe ico tubafasha twaragize icyo twavuga sensibilisation mu gifaransa twarabahamagaye guhimiriza twarabahamagaye turabaha inyigisho turabereka yuko atakujyana novuga niki gutwarwa n'ibishobisho kubera ukenye ahubwo ari ukurondera icyo wokora harimo nka bamwe twarondereye twaradodoye turabaha udutahe kugira ngo bashobore kwifasha naho bija byarabaye abandi nabo bitarashikira nabo nyine baratora iyo mitahe kugira ngo birinde kujya muri ubwo busambanyi kubera ubukene turanabasaba tuti nimba hariho uwo buzi uti se w'umwana n'uyu musaba mwandikishe musaba mwandikishe benshi batubwiye ati baransenyene ati baranse kubemera ati muga tuba tuzi ko ari bo aho rero urumva bica bitugora kugira ngo se yamuhakanye kugira ngo uze kumwemeza ko ari uwiwe urumva biracatugoye hari ikintu nkunze kumva bavuga ku bantu bagendana ubumuga bavuga ko iyo ugendana ubumuga ko no mu bana wibarutse nabo bavukana ubwo bumuga ico kintu coba arico sico na gatoya kuko nabo babivuga ndazi yuko aho mubaye ndamwebwe hariho abagendana ubumuga abenshi nibyo bafise abana ugasanga ntibafise abo bubakanye bari kumwe kandi abana barakomeye nshatse kuvuga ati abana babo barakomeye barababona nka je ndababonye novuga nti peut-être urya muntu yavutse akomeye aca mugara yarakuze amugara yari yavutse akomeye ntidushobora kubimenya yuko ariko yo kuko ntiwaza kumwegera uti mbe wavukanye ubwo bumuga karaho cyo wiyumvira wewe nk'umubanyi umubona uti yavutse akomeye ariko ubu harageze igihe nawe nkumbure ino mu bisagara byoshoboka muga nk'ahariya mu misozi baba bazi ati urya mukobwa n'uwa naka turamuzi yamugaye ari umwana mutoya kandi yarabyariye iwabo muga abana barakomeye kiretse bamwe hariho abo maze kubona hariho imwe maze kubona y'abana y'umwigeme agendana ubumuga amaze kubyara abana babiri nawe nyene bafise ubumuga nkawe n'ubumuga sinzi ingene novuga mu Kirundi hereditaire ukaronda mu by'abahinga baravuga yuko haba hariho ntuze bishoboka iyo ufise ubwo bumuga hari aho bishoboka kubyara umwana ameze nk'uko wewe umeze bamwe bafise utugufa tuguma dukenyagurika uzosanga n'umuvyeyi iyo avyaye umwe ntavyara umwe arashobora kuba afise nka batatu arashobora kuvyara babiri batatu bafise utugufa tuguma tuvunika uwo niwe maze kubona wenyine ndongeye kubibutsa ko turi mu kiganiro reka tubane
gica kumbonesha kure Agaseke nkaba nkiri kumwe n'umukenyezi arongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi bagendana ubumuga, nawe ni Joselyne. Reka mbandanye mvugana nawe. Madame Joselyne, ndagiye cyane kubona turiko turayaga, turiko turavugana, hariho byinshi ntarinzi ndabimenye kubera mwebwe. Hari ikintu nshaka kukubaza. Mwavutse ko mwaciye mu ishuri, mwaragize amahirwe abavyeyi barabigisha. None iyo umuntu agendana ubumuga yize agaheza karonka impamyabushobozi yiwe akaba yifise, biramworohera kugira ngo aronke akazi yokora sinzingira nko muri leta, mu masosiyete kanaka canke mu mashirahamwe atandukanye, biramworohera kugira ngo aronke akazi naho yoba yarahejeje ishuri? Nivyoroshe, nicyo gituma twashizeho iri shirahamwe ryacu kugira duharanira ku gateka k'abakenyezi bagendana ubumuga. Ni ukuvuga ko muri rusange tugiye mu bice byose by'ubuzima dusanga wa mukenyezi agendana ubumuga cyangwa imbere wa muntu agendana ubumuga uwo ari we wese afise intambamyi zo kugira ngo yiteze imbere mu buzi. Ubwo bavuga uti umuntu arashobora kwiga mugabo agiye kurondera akazi ugasanga birabaye ingorane. Nibyo birabaye ingorane, wanashaka uzorabe kubera ubuvugizi amashirahamwe y'abagendana ubumuga yamarika arakora, ubu uzosanga ahenshi bagize bimwe bavuga ngo ni appel d'offre, hariho abaca bashirako ngo abagendana ubumuga ngo barahawe ikaze. Kubera twasanze yuko badukuramo nk'akarorero harimo urupapuro basaba rya certificat d'aptitude physique. Irya rero urumva bakubonye ugiye gukora ikibazo muri ya interview, hari naho bakubona ati karabaye kuri ati umuntu agiye gukora iki ngaha, dufashe iki? Je ndibuka naragiye muri kopede baca bambwira ngo noneho uzobishobora ngo genda usaba akazi muri handicap. Arega muri handicap ntiyakora y'abantu bagendana ubumuga. Ndibuka ngiye gusaba n'akazi ko kwigisha mu buzima bwa misi yose, jewe ndi umwigisha murezi. Ku gihe cyacu ntibahari bwagereye ko bari bakoresha ibibazo nk'uko bakoresha ibibazo mu gutanga akazi. Wewe wumvise ishure kanaka uti harabura umwigisha w'iki cigwa, waragenda kubisaba. Jewe naragiye kubisaba baca bambwira ngo nungu dushobora kwigisha gute uzobishobora guti akazi ko mu biro. Ndababwira no yaha nakazi genda gashoboye no bishobora. Nje akazi ko kwigisha kuko sinigisha babana bato cyane. Wigisha bakuze. Ntibajya no shobora kubigisha. Rero mugabo ntibanyumva ariko mu nyuma rero hari ishure ritwagwa n'umudirecteur yagenda aracumbagira gatoya, baravuga ati ingosha ntacyo bitwaye. Ati ngo aho nakora n'ukuri baravuga n'abana barankunda. Bababwiye ati tubahindurire profile yutunzane ngo yaha ngo yatugumye nyene madamu ngo aguma rurya. Kubera ngira ngo wabereka urukundo, werekanye ikintu batari bizeye ko ari gushobora kuguprova ko gishoboka kuba nibaza ko ari cyo cahabaye. None barakwiye kwiyumvira ko hakora ngaha ntihakora ubumuga umuntu aba afise. Ego kubera none ntibabanza kukugirisha basi nk'agateste kanaka kugira barabe ubumenyi bwawe aho bugira. Nibyo nagomba mbandanye, ndafise abagenzi bakubwira ati twe twaragiye turakora ikibazo nk'abandi, mugabo arazi ko hariho ya interview ya nyuma ikikuramwo umuntu ngira bagomba kumwibonera nyene, ukavuga ukiexprima mugabo hagaca haba ikibazo. Ndibuka umugenzi yakora muri World Vision yagize stage, barakora ikibazo baravuga, urazi ko benshi bavuga ngo ni stage professionnelle umenga niko bazita. Hanyuma haragera igihe bavuga ati tumuha akazi, kandi yarahagize stage professionnelle bakabibona. Harageze igihe bavuga ati tumuha akazi, rero muri aba ategerezwa kujamwo. Hariho uwiyo projet
aravuga ati no yego umuntu w'ikimuga n'ukuri ngo tuzomutwara gute kuri teatro none muhagenda n'amaguru none ntamaze amezi 10 ngaha ntimwamubona uwo muntu yari n'umurepresenta wo hanze wewe ngira yaranabitahura yarababaye cyane mugara avuga ati nta kundi ko mu byase nta yindi shwa hariho n'undi yagiye bacamubwira ngo imoto ntayazoshobora gutwara ora muri apere d'offre nta moto yari ntacyo bari bashizeho hariho abahora bavuga ati conduire une moto ni exigence savoir conduire une moto muga nta cyari kirimo muri abo bacamukuramo uko urumva bagerageza kurondera ibintu byo bakase bikabakuramwo mukagenda burundu yego muri ariko bizogenda biraza ibyo byose bizohera ni intambamye ziba mu buzima bwa minsi yose naho bataba umugufise nibaza ko hariho n'abandi bahura n'ibindi bintu bitandukanye n'ibyo kimwe no kumenya ko naho wowe ufise ubwo bumuga hari ikindi kintu ushoboye kijanye na societe yacu turimo ndacabana yamvuga nti murakoze ariko mu kurangiza nashaka ndabasabe mutera kama bariko baradukurikirana abariko badushaka kuturaba hagire nico musaba leta ego twebwe icyo tuguma tuvuga nibyo kenshi ibikorwa byacu tubishyira ku bakenyezi n'abigeme ariko babidukoreye nibaza ko n'abandi bagendana ubumuga bose boca bavyumviraho duhere mu kibano aho tubaye abana bagendana ubumuga ubu nubwo atarusansuma irabaho yo mu Burundi ngira ngo iyiheruka izobatwereka barahari mwashaka abatavyemera baragenda muri bijya bigo bigorora abo bana bagendana ubumuga bazoheza bibonere yuko bariko baravuka ku bwinshi rero nabasaba yuko abavyeyi hari abavyeyi baca bavuga bati uyu ntaca azomarira ntanamuvuze nabasaba yuko abo bavyeyi bavyaye umwana agendana ubumuga bomwitaho bakaburondera amahera yo kumuvuza kurya bavuze uwo wundi atavukanye ubumuga kugira ngo nawe azashobore kwiteza imbere ariko kandi nabo nyene biborohere gutera imbere kuko burya iyo ufise umwana agwaye agumye agwaye ari ngaho n'umuryango usanga harimo umwe atari karakora kugira umuryango utera imbere no batera kamo rero yuko aba bana bagendana ubumuga bo bavuza uko ubumuga bumeze bwose bakabashira no mu ishuri ntibarabe ngo ntacazovamo kiriho cyase ushobora kuvamo hanyuma nkatera kamo kandi muri rusange yuko abagendana ubumuga barashoboye ntituri bimuga turabugendana ni nk'uko hari uwo tubona akomeye hose hari icyo adashoboye gukora natwe rero batworohereje muri ubwo bumuga dufise bakavuga bati dushireho ubu buryo butandukanye kugira uyu yoroherwe nk'akarero nk'ubu novuga ni nk'abagendana ubumuga bwo kutabona nk'uwo abenshi babona ngo ntacazovamwo ngo ntagira n'amaso yokora iki ariko mu bihugu biteye imbere barakora hariho nk'amamashini nyabwonko yabo nk'uwize baravuga ngo twomuha akazi ntakora izo mashini barekuye nyine mu bihugu byacu zikinjira gukora akazi kabo atangorana rero babone ko dushoboye hari ibyo dushoboye babidufashijemo leta icyo noyisaba byinshi iramaze kubikora yarashizeho amategeko ariko ntirashiraho ayayaherekeza iyo turiko turabisaba nk'akarorero novuga nti akarorero twokumva n'ingoga barashizeho bati abana bafise munsi y'imyaka 5 bavugwa ku buntu mugabo mwiyumvire muti wavyaye umwana agendana ubumuga bisaba yuko bamugorora amaguru babage wibaza yuko nimba hariho uwo mu docteur hajya bishoboye sinzi ko adacamo baga ku buntu umva hariho amategeko mperekeza aza yibanga ati ego nivyo n'abana bose mbwa hariho abana basaba ibindi bintu byankenegwa kugira ngo
bashobore kuvugwa nk'abandi, iyo ngingo ntihagire uwikumira. Rero natwe turasaba yuko n'ubu amategeko mperekeza yojaho. Nk'ubu ntanze nk'akarorero turavuga tuti nk'ubu hariho nk'abagendana ubumuga navuze nti Imana yashoboye gushoboza bashobora kugura nk'ingendeshwa. Mugabo ugasanga izo ngendeshwa bakubwira bati mu miduga yinjira no mu gihugu iwacu izo ntizirekuriwe. Izo ntizirekuriwe yinjiye kugira ngo itange n'amatagisi nikore itange empo iriha amafaranga menshi. Gace usanga nk'aho baramuzibiye. N'ibyo rero bashoboye kuvuga bati uyagendana ubumuga ari ugendana ubumuga uwo vraiment nimwe abazanye kugira ashobore kugenda bomureka. Hariho n'ibindi nyene urumva dusaba nyene ko vyoza kugira ngo amategeko ashigwe mu ngiro. Nk'akarorero nk'ubu bavuze bati inyubakwa zose umuntu uzosanga yubatse yashizeho ingazi atashizeho hajya uwagakinga yuririra, ibyo ntibyemewe ubu. N'ibyo bakavuga bati mu nyubako biruko, kandi byari byarabayeho murabona hatari hake bari bagerageza kubishiraho, ariko ubu n'ubu hari habo akivyiyo bagize. Buke bizo bose bazobikora. Yego. Sawa, murakoze cyane. Murakoze namwe kuba mwashoboye kutwitaba. Yego. Twari mu kiganiro reka tubane, aho twari twateramanye na Madame Joselyne, ariko aratubwira yuko ubumuga atari ikintu cyo gushira inyuma. N'umuntu ntiyitwa ngo ni kimuga, ahubwo n'umuntu yitwa ko agendana ubumuga. Rero umwe wese ngo mu kibanza ciwe bakwiye kumwubahiriza aho yobaje kubasaba ikintu yoba akeneye, haba mu buzi haba mu buzima bwa misi yose, akubahwa kugira uwundi wese atagendana ubumuga yubahirizwa. Murakoze cyane kuba mwariko muradukurikirana. Aha ni ikiganiro cacu kigarukiye.